Ndasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi bacu mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho misi yose kuri imbonesha kure ni Hejuru TV. Turabahaye ikaze, turi ku munsi wa kane ku itariki 9 Rusama 2024 aho tubazaniye amakuru ariko haravugwa muri politike hamwe n'intwaro. Tugiye kugaruka ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, majambo yatangaje mu minsi iheze uko leta yiwe yoba yifashe muri iyi minsi, ndetse hari n'abandi bariko barasabwa ko leta yose yoshigwa hasi hagashigwaho abandi bashikiranganji bashasha. Muti byifashe gute? Mu majambo mukuru w'igihugu ariko arashikiriza muri iyi minsi birukumvikana ko harimwo kwihebura gukomeye cyane, hanabivuga visa gahinda bivanye kandi na video z'abantu batandukanye bariko barasangiza abandi ku mbuga ngurukana bumenyi. Natwe rero hari n'ivyo twagiye turagaruka ko, ariko muri uyu mwanya rero mutwemerere kugira ngo tuze kubana muri aya makuru mumenye byinshi uko byoba byifashe. Umukuru w'igihugu wafise agahinda we ubwiwe atangaza ko gutwara Uburundi bikomeye cyane kandi ko bimuruhishije. Se byoba byifashe gute? Muri aya makuru nibyo tugiye kugarukako. Sivyo gusa kandi ahubwo turaza no kugaruka ku mashiramwe atandukanye yare ategamiye kuri leta n'ubundi nayo agira ico ashikiriza kuri ivyo byatangajwe n'umukuru w'igihugu, naho Uburundi buri aho bahagaze muri iyi minsi hababaje cane, dore ko nubwo atangaza ko Edeni yahoze ari mu Burundi kandi ko n'inkuge ya Nowa n'ubundi yari iri mu gihugu c'u Burundi, ariko ngo abarundi nibo barushe kurusha abandi bose ku isi. Tubibutse ko igihugu c'u Burundi kiza ku mwanya wa kabiri mu bikenye cane ku isi. Mu mwaka w'ezero cari ku mwanya wa mbere, kari co gihugu ca mbere gikenye. Abantu benshi bakibaza niba ari Somalia, ari Haiti n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye vyoba birusha ubutunzi igihugu c'u Burundi. Ivyo byose turaza kubigaruka ku buryo burambuye. Vyona kuri subscribe canke sabone niba utari wafyona ko, wibuke no kubisangiza bagenza be kugira badacikwa n'amakuru agezweho. Iyi ni Hejuru TV, turabahaye kaze. Perezida Evariste Ndayishimiye yatowe muri 2020 ageza aho yifuza kurongora ikindi gihugu. Mu majambo bwiwe yatangaje ku itariki ya 3 Rusama 2024 yagize ati: ndababwire nta gihugu kigoye gutwara nk'u Burundi. Nopfuma ntwara Ubuyahudi mu gihe ca Yezu, nawe yatwara indyarya, abiyorobetsi, ibibore mu mutwe hamwe n'ibindi. Perezida Evariste Ndayishimiye yabishikirize mu minsi 6 iheze. Ivya Edeni rero byaramuruhishije, ubu akaba yifuza Ubuyahudi Barundi mu ruhurire perezida, niko Pacifique Ninahazwe ubwiwe yatangaje. Icyagaragaye rero kiriko kiranagaruka ko kuvuga ngurukana bumenyi ni sanamu y'abashikiranganje bari mu nama nshikiranganje ku munsi weje ku itariki 8 Rusama 2024. Abantu benshi bakaba bibajije iyo sanamu, ariko abantu bose bari muri iyo nama y'abashikiranganje, ubwo n'ubundi n'abashikiranganje nyene bagaragaye bababaye cyane, bisa naho mu maso habo harimwo agahinda. Hari rero Pacifique Ninahazwe we anasangiza abandi iyo sanamu, yagize ati: hari umwana yaravye iyi foto acambaza ngo kubera iki bano bantu bose bagomba kurira. Pacifique Ninahazwe akavuga twenza agira ati: nabuze inyishu. Hari uwundi yishuye ngo batwara igihugu kitagira isukari, haba umwuzure hakabura amazi, aho amatara asigare aharurwa mu bitangaro, amamisi atagikora, aho abapapa batakironka kayeri, aho abantu banyika bakaburwa iyo baruye, undi leta irushe itagira inyishu. Faustin Ndikumana we arongoye ishirahamwe ryiyemeje guhindurira abarundi ingendo, avuga ko leta yananiwe ngo mukuru w'igihugu akwiye no gushiraho iyindi rimwe abahinga babimenyereye. Ivyo rero yabishikirije mu kiganiro haye bamenyesha amakuru kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 8 Rusama 2024 mu gihe yariko ashikiriza ivyokorwa inyuma yaho umushikiranganje wa mbere Jacques Ndirakobuca amenyesheje
ari imbere y'inama nshingamateka ko gushika ubu taco leta ibona yokora kuri ibibazo bimaze iminsi vyibonekeza usanga bifise inkomoko kw'ibura ry'amafaranga mvamakungu ari nayo ntandaro y'ibura ry'igitoro, ikena ry'ibinyobwa vya Bralirwa, isukari hamwe n'ibindi. Ico gihe Jehovendera ko Bucarira akaba yaravuze kandi ko ibibazo biriko biribonekeza uyu munsi ari ingaruka mbi zaturutse ku bihano vyafatiwe Burundi mu mwaka 2015. Kwa Faustin Ndikumana akabona ko ku isi yose tana hamwe leta yoshobora kuvuga ko yobura inyishu, ahubwo nyabona kwitegerezwa gukora bishoboka byose kugira ngo iterere umuti ibibazo biba bihanze abanyagihugu. Kubwiwe kandi ngo leta iri mu mirwi ibiri, hari umukuru w'igihugu abafise ivyiyumviro vyiza aba yifuza ko vyorangurirwa Abarundi, ariko hakaba hariho n'urwego nshingwabikorwa rwiwe rwa leta canke guverinoma igizwe n'abashikiranganji batandukanye. Kabona rero ko iyi guverinoma kuba yarananiwe akwiye kuyihindura agashiramwo ababimenyereye bafise ubuhinga babikoze kera kandi babunyoye. Abajijwe ari vyihuta vyokorwa muri ibi bihe, Faustin Ndikumana abona ko cambere leta yari ikwiye gukora ari ugusaba ideni ryihuta, ariko inyungu yaryo ikaba ari yitavuna bimwe bita credit concessionnaire. Kindi ngo leta yo kwihutira kongera kugiranira imigenderanire myiza n'abahora bafasha Burundi, kuko ngo ivyo gushora amavuka n'ikawa kugira ngo bizotorere umuti ibibazo dufise uyu munsi ari inyishu zizoza haheze igihe kinini. Ese mwebwe mubona ari ibihe bintu bitatu vyihutirirwa kugira ngo ibibazo b'u Burundi bufise uyu munsi bitorerwe umuti urama? Shira muri commentaire cyiyumviro cawe. Gabriel Rufyirira ku rundi ruhande arongoye ishiramwe Lokome amenyesha ko Burundi buri mu ihungabana ry'ubutunzi naryo ridasanzwe. Abarundi ntibakironka uko biyunguruza, kuronka uko bafungura hamwe no gukora akazi. Ibi byose bikaba biva ku ikena ry'amafaranga mvamakungu, agasaba umukuru w'igihugu kumuha akanya kugira ngo bavugane ivyokorwa vyihuta kuko igihugu kiri mu kaga gakomeye. Rero akaba yarabishikirije ejo kuwa 8 Rusamba 2024 mu kiganiro n'abanditsi n'abamenyesha makuru. Ishiramwe Rukomere ryishinze kurwanya igiturire no gusesagura amatungo leta ryaratunganije ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru ku munsi w'ejo itariki ya 8 Rusamba 2024 cerekeye ibihe Burundi burimwe muri ino misi. Muri ico kiganiro rero urongoye ishiramwe Rukomeye yamenyesheje ko Burundi buri mu ihungabana ry'ubutunzi ridasanzwe, aho yagize ati ubwa mbere murabizi neza yuko ishiramwe Rukomeye ryama ribatuma ko kubera ibihe canke iyo tuba twifuza no kugira ivyo dushikirije ubu twabatumye ko kugira tubabwire ibibazo tumaze imisi turiko turakorera ko. Bimwe muri ivyo ni ikibazo kijanye n'ivyo no kwita crise économique, bivuga ihungabana ridasanzwe mu by'ubutunzi ntirisanzwe kuko dufise Abarundi no munsi badashobora kuronka uko biyunguruza, badashobora kuronka uko bafungura, badashobora kuronka uko bakora akazi muri rusangi. Ibi rero biriko birazanira ingaruka nyinshi cane ku gihugu, cane bikaba biriko biva ku ikena ry'amafaranga y'agaciro. Gabriel Rufyiri akavuga ko kuva mu mwaka 2020 bagumye bandika makete menshi bandikira Murantunge, kuva mu mwaka 2022 bagumye bandikira makete menshi bandikira inzego z'igihugu harimwo n'iryo baheruka kwandikira umukuru w'igihugu amumenyesha ko Burundi buriko burasubiza ibirenge inyuma bivuye ku ikena ry'amafaranga y'agaciro, kuko nta hantu na hamwe ushobora kuronka amahera y'agaciro. Uno munsi rero nta shiramwe rya leta canke iryikorera utwabo ririko rirakora neza, nta gitoro, nta modoka zo kwiyunguruza, nyabinyobwa vya Bralirwa, sukari hamwe n'ibindi. Uwarongoye ishiramwe Rukoma agasaba umukuru w'igihugu kumuha umwanya kugira bavugane ivyokorwa maguru masha kugira haboneke umuti wihuta, bitaruka igihugu kirashobora gutembagara. Ubwo rero binashikirizwa nabo bari mu mashirahamwe atanga ivyumviro ku vyokorwa mu gihugu c'u Burundi. Mwe Barundi mudukurikiye mubona bizoherera hehe? Tanga iciyumviro cawe muri commentaire. Reka tubandanirize rero ku vyatangajwe n'ibindi bimenyesha makuru bigiye bitandukanye.
benshi n'ubundi bagaruka ku kibazo co kwiyunguruza. Radio Bonesha FM nayo ivuga ko yateguye amakuru ashimikiye ku ikena ry'igitoro n'ingaruka zaryo. Ubukene bw'ibitoro bwibonekeza mu gihugu haraciye imyaka 2 irenga, catumye habaye ingaruka zitandukanye mu bisata hafi nka byose bigize ubuzima bw'igihugu. Mu vy'indero, abanyeshure bashika ku mashuri bacerewe kandi barushe kubera urugendo bamera bivuye kuri ubwo bukene bw'igitoro, ibifise ingaruka zitari nke no ku mwimbu w'amanota mu gihe umwaka w'ishuri ugeze mu gice ca nyuma. Abigisha n'abanyeshuri bose bakagira amakenga yuko batabona inyishu y'ikibazo. Ni mu bakozi ba leta batandukanye ntibabona ko ibintu bizohava bigenda hamwe ikibazo c'igitoro kidatorewe inyishu, ni mu gihe ubasanga ku murongo bategereye imiduga yunguruza abantu batazi iyo ituruka, bakemeza ko ataco bashobora kurangura kuko baguma bibaza ingene baza gusubira inyuma mu mihana yabo. Ikiza cunyura ni uburyo basigaye hibonekeza imiduga yunguruza abantu nidasanzwe ikora ako kazi yikika mu kiza mu kuduza ibiciro vyo kwiyunguruza ku buryo budasanzwe. Mu gihugu hagati abanyagihugu babazwa n'iduga ry'ibiciro, haba kwiyunguruza canke ibindi vyankenerwa nk'ibifungurwa, ibikoresho vyo kubaka n'ibindi. Bakagira amakenga kuri iki kibazo c'ikena ry'igitoro gisa n'icabuze umuti. Bamwe mu banyapolitiki rero bakaba basaba abajejwe intwaro gufata mu minwe ico kibazo, nari ry'igitoro arico gituma ubutunzi bw'igihugu bwiyongera kubera ibikorwa hafi nka vyose bikenera igitoro, haba mu kunguruza ibidandazwa, abantu n'ibindi byinshi bitandukanye. Ivyo rero bahuriza ko hamwe n'abatowe n'abanyagihugu bemeza ko ikibazo cabaye akayobera abahinga aho bigeze. Hamwe muri abo rero batowe n'abanyagihugu basigaye bagendana n'amaguru kurangura imirimo y'igihugu, n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki ararajwe inshinga n'ico kibazo. Umushikiranganji wa mbere agahamagara abarundi gukora ibikorwa bizana amafaranga mvamakungu kugira inyishu irama iboneke, nkuko rero bagiye banabitangaza mu bice bigiye bitandukanye. Muri Radebu bo bavuga ko ntaco tuma haba abidogiriza ibiciro. Umugambwe Radebu ubona ko ataco tuma abadandaza baduza ibiciro ku binyobwa vy'ihingura Braludi nubwo bigaragara ko hari ubukene bwavyo. Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe kabasaba ko wobona uwudugije igiciro canke uriko ategeka urondera ivyo binyobwa kubanza kugura ibindi bidanazwa kumushengeza, kuko no muri iki gihe biboneka ko bidakwiye. Abarundi bakwiye gusabikanya ivyabonetse ata mwana n'ikinono. Mutabazi kabasaba leta kongereza ingufu mu gucengera ko ibiciro vyashinzwe biriko birubahirizwa, karabwa n'icokorwa kugira ngo amafaranga y'agaciro atuma ibitari bike bigenda nabi aboneka ku rugero rushimishije. Batwanyi bacu turabakengurukiye cane ko mubandanya kubana natwe. Mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'andi makuru tuza kubagezaho kuri Imbonesha kure ya Hejuru TV. Ibi nivyo twari twabateguriye muri uyu mwanya. Bisangiza bagenzi bawe kugira nabo badacikwa n'amakuru tubagezaho. Mu byo tubategurira rero harimo inkuru nyinshi zigaruka kuri politiki, agateka kazina muntu, bivugwa mu ntwari, bivugwa mu mutekano, bivugwa mu gateka kazina muntu nk'uko mejeje kubitangaza, n'ibindi byinshi tuba tubareza binyuze mu masoko yacu dufise irya nino no ku mbuga ngurukana bumenyi hamwe n'ibimenyesha makuru. Tuze gusubira kubana muri aya masaha ari imbere kuri uyu munsi wa kane ku itariki 9 Rusama 2024. Mane bahezagere.